Nshuti bakunze ijwi rya Amerika turabasuhuje. Reka mukurikire amakuru y'ijwi rya Amerika mukunda muri benshi. Iyi mwumva ni radiyo ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi n'ikinyarwanda. Nshuti zacu mwabonye bucya, ni Edi Rwema ubasuhuza. Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuri uyu wa mbere yatangaje ko afite icyizere ko Amerika na Ukraine bizemeranya ku masezerano ajyanye n'amabuye y'agaciro akoreshwa mu gukora ibikoresho by'ikoranabuhanga. So the agreement's being worked on now. They're very close to a final deal. Uwo ni Perezida Donald Trump ubwo yavuganaga n'itangazamakuru amaze kubonana na Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron. Umuryango w'ibihugu by'Uburayi watangaje ko uzavugurura amasezerano wari waragiranye n'u Rwanda yerekeye ubucuruzi bw'amabuye y'agaciro yagombaga guturuka mu Rwanda. Naho abakozi ba guverinoma muri Amerika bategetswe kuba bavuze ibyo bakoze mu cyumweru gishize, gusa zimwe muri za ministeri n'ibigo bya leta byabujije abakozi babyo kohereza ibyo bakora. Amakuru arambuye ni mukanya. Amakuru yacu tuyahere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatangaje ko Uburusiya buzemera ko ingabo z'Uburayi zoherezwa muri Ukraine kubungabunga amahoro n'umutekano. Ibi Perezida Donald Trump yabivuze ubwo yakiraga Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron mu ngoro y'umukuru w'igihugu White House. Fidel Niyongabo adufitiye inkuru irambuye. Perezida Trump yabitangaje mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru mu biro vyiwe kuri uyu wa mbere igihe yariko yakira Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron ku munsi wo kwibuka imyaka 3 irangiye Uburusiya buteye Ukraine. Perezida Trump yavuze ko Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin azokwemera ko inteko zijeje gucungera umutekano zo ku mugabane w'Uburaya zirungikwa muri Ukraine. Perezida Trump yavuze ko yamubajije ico kibazo kandi ko yamubajije ko bavyumvikanye ko Putin atazorondera ingwano y'isi yose. Abo baperezida bombi baganiye ku kugena ibintu byifashe muri Ukraine. Perezida Trump yarahinduye imigambi yo hanze ya leta ya Amerika, aho yashize ku ruhande abategetsi b'ibihugu vy'Iburaya mu gihe ariko arondera guhagarika vyihutirwa ingwano muri Ukraine. Mu ntango z'inama na Perezida Trump, Perezida Emmanuel Macron yavuze ko bategerezwa gukora ibishoboka kugira amahoro y'ukuri ashikweko muri Ukraine, kandi ko ari gihe gihambaye cyane kuri Amerika n'umugabane w'Uburaya. Bitegekanijwe ko Perezida Trump yakira kuri uyu wa kane uyu ni mutegetsi akomeye ku mugabane w'Uburaya, umushikiranganje wa mbere w'ubwongereza Keir Starmer. Perezida wa Amerika ejo kuwa mbere yaratangaje ko afise icizere ko Amerika na Ukraine bizokumvikana vuba ku masezerano yerekeye ubutarengira akamaro cyane bukoreshwa mu vyerekeye ubuhinga bwa none. Perezida Trump yagize ati, I will be meeting with President Zelensky. In fact, he may come in this week or next week to sign the agreement. Nzobonana na Perezida Zelensky, ashobora kuzoza muri iyi ndwi canke mu ndwi iza kugira atari igikumu ku masezerano yerekeye ubutare bufise akamaro gakomeye bukoreshwa mu buhinga bwa none. Tuzobonana mu biro Oval Office. Bizoba ari ibintu vyiza. Ayo masezerano ariko arategekanywa, ari hafi yo guherahezwa. Perezida Zelensky arifuza kuza kuyatera kw'igikumu mu gihe tuzoganira no ku bindi bintu bitari bike. Bizoba ari ibintu vyizaje. Hari nyuma yuko abonanye na bagenzi we bo mu mugwi G7 w'ibihugu bitunze kurusha ibindi ku isi hakoreshejwe ubuhinga bwa video. Umunyamabanga mukuru wa ONU Antonio Guterres kuri uyu wa mbere yavuze ko ibihugu bigomba gukora ku buryo intambara y'Uburusiya na Ukraine irangira. Guterres yasabye ko ibyo bihugu byagira ku mahoro nyayo kandi arambye nyuma y'imyaka 3 ishize Uburusiya buvogereye Ukraine. Inkuru twateguriwe na Eugenia Mukankusi. Ibitangazamakuru bivuga ko inama yo ku rwego rwo hejuru y'akanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe uburenganzira bwa muntu i Geneve mu Busuwisi yavuze ko iherezo ry'amakimbirane rigomba kuba riri mu murongo w'amasezerano ya ONU n'imyanzuro y'inama rusange yayo. Umunyamabanga mukuru wa ONU yibukije ko ibikorwa by'Uburusiya mu kwezi kwa kabiri mu mwaka 2022 byanyuranije n'amahame remezo y'umuryango mpuzamahanga. Guterres yavuze ayo magambo ye mbere y'inama kuri Ukraine kuri uyu wa mbere i New York muri Amerika. Leta Zunze Ubumwe za Amerika irahamagarira abanyamuryango ba ONU gushyigikira umwanzuro wayo ivuga ko wibanze ku guhagarika intambara. Uyu mwanzuro utandukanye ariko n'uwatanzwe na Ukraine n'ibihugu byo mu Burayi bw'Iburasirazuba. Icyo cyifuzo gisubiramo ibyo umuryango w'abibumbye usaba ko Uburusiya bukura ingabo zabwo muri Ukraine kandi bugahagarika imirwano. Muri iryo jambo rye kandi Guterres yamaganye impfu zikabije zidakwiye kwihanganirwa n'isenyuka ry'intara ya Gaza
kimwe n'ibikorwa by'agahomamunwa by'ihohoterwa ry'uburenganzira bwa muntu muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ikigo gishinzwe kurwanya iterabwoba muri Maroc cyatangaje ko kuri uyu wa mbere cyaburijemo ibitero byagombaga kugabwa imbere mu gihugu ku bigo no ku banyamahanga bakorera muri icyo gihugu. Hari hibasiwe n'abantu 12 b'abambari b'umutwe wa leta ya Kisilamu mu karere ka Sahel. Inkuru nanone dusomerwa na Eugenia Mukankusi. Iki gikorwa gishimangira iterabwoba rituruka ku barwanyi b'abajihadiste bo muri Sahel nk'imitwe ikorana n'uwa leta ya Kisilamu n'uwa Al-Qaeda yagura ibikorwa byayo muri Burkina Faso, Mali na Niger. Abakekwa bafatiwe mu mijyi 9 itandukanye bahabwaga amabwiriza n'umuyobozi wa leta ya Kisilamu muri Libani, nk'uko umuyobozi w'ibiro bikuru bishinzwe iperereza muri Maroc, Haboub Cherkaoui, yabibwiye abanyamakuru. Uwo muyobozi Cherkaoui yavuze ko abakekwa bafite hagati y'imyaka 18 na 40 bahuguriwe kuri internet. Akomeza avuga ko benshi muri abo bafite indi mirimo bakora y'igihe na gihe. Yasobanuye ko ibisasu biturika hamwe n'ibikoresho by'ubumara byabonetse mu gihe cy'ibikorwa by'ubugenzuzi. Hejuru y'intwaro zihishe hanabonetse n'imbunda harimo n'izirashisha mu karere k'amajyepfo y'Iburasirazuba ka Erashidia hafi y'umupaka wa Algeria. Umuyobozi w'ibiro bikuru bishinzwe iperereza Cherkaoui yanavuze ko mu myaka yashize amashami y'umutwe wa leta ya Kisilamu muri Afurika yinjije abarwanyi barenga 130 b'abanyamaroc. Kuva uwo mutwe ushinzwe mu 2015, ibiro bikuru by'ubutabera bishinzwe iperereza byashenye ibirindiro bibarirwa muri 100 by'abarwanyi kandi byataye muri yombi abantu barenga 1000 bakekwagaho kuba abajihadiste. Igitero cy'abajihadiste cyaherukaga mu gihugu nicyo mu mwaka 2023 ubwo abambari 3 b'umutwe wa leta ya Kisilamu bicaga umupolisi wa Maroc mu mujyi wa Casablanca. Ingabo zigera hafi kuri 200 z'ibihugu bigize umuryango w'iterambere ry'ibihugu bya Afurika y'Amajyepfo SADC zari zimaze iminsi zaragotewe mu mujyi wa Goma n'umutwe wa M23 kuri uyu wa mbere zemerewe kuva muri uwo mujyi zikerekeza mu bihugu zikomokamo. Ayo makuru yemejwe n'ubuvugizi bw'umutwe wa M23 umaze iminsi warigaruriye uwo mujyi wa Goma. Icyo gikorwa ariko cyakozwe mu bwiru ku buryo n'itangazamakuru ritigeze ryemererwa kuvugisha cyangwa gufata amafoto y'abo basirikare. Navuganye n'umunyamakuru Jimmy Shukrani Bakomera uri Goma mubaza uko byari byifashe. Kugeza ubu ngubu mu mujyi wa Goma hari hakibarizwamo abasirikare ba SADC. Izo ngabo rero zari zikiri ahangaha gusa mu minsi yashize ubwo M23 yafataga umujyi wa Goma hari zimwe zagiye, ariko hari n'abandi bakiri ahangaha mu mujyi. Ari byo icyo gikorwa cyari cyateganyijwe gukorwa uyu munsi. Abo basirikare imibare dufite yagaragazaga ko bari hagati y'150 ndetse na 200 bari bakiri ahangaha mu mujyi. Gusa ntabwo ari bose, kuko mu kanya navuganye n'umwe mu bavugira M23 ambwira ko atari bose, ko abo ngabo bagenda uyu munsi ko ari abari bafite ibibazo byihariye abarwayi, ndetse harimo n'abagore abasirikare nabo batwite. Abafite ibibazo byihariye nibo bari bugenda uyu munsi. So ntabwo byashobokeye ku rundi ruhande itangazamakuru kubikurikirana cyane. Ni abasirikare bamwe bo muri Malawi, abo muri Afurika y'Epfo ndetse na bamwe bo muri Tanzania bateganyijwe ko bagenda uyu munsi. Hari amakuru yakomeje gusohoka agaragaza ko igihugu cya Afurika y'Epfo, kimwe mu bihugu byohereje ingabo aho ngaho muri Kongo, kitifuzaga ko ingabo zabo zinyuzwa mu gihugu cy'u Rwanda. Kuba byabaye, habaye iki? Ese impamvu batifuzaga ko izo ngabo zabo zinyuzwa mu gihugu cy'u Rwanda waba uzi impamvu zabyo? Murabizi ko M23 ikigera hano mu mujyi wa Goma ntabwo yagerageza kwiyumvisha neza uburyo ingabo z'amahanga ziri ahangaha muri Kongo, kuko mwagiye mubibona no muri interview zitandukanye abanyamakuru twakoreye ahangaha mu mujyi wa Goma. M23 ikigera ahangaha yo ntiyemeraga ko ingabo zose z'amahanga zikomeza kuguma ahangaha muri iki gihugu. So Afurika y'Epfo kuba yari umufatanyabikorwa wa hafi wa guverinoma ya Kongo cyane mu bya gisirikare nyine binyuze muri SADC, ntekereza ko no kuba u Rwanda, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yarakomeje gushinja u Rwanda kuba rugira uruhare rwa hafi mu ntambara zo muri Kongo,
ntekereza ko ibyo ari bimwe mu byatumye Afurika y'Epfo itemera ko ingabo zayo zinyuzwa mu gihugu cy'abaturanyi cy'u Rwanda. Ariko aho ngaho urabona ko nta andi mahitamo bari bafite, kuko inzira y'u Rwanda ubu ngubu ku muntu ujya mu bihugu by'amahanga uri hano mu mujyi wa Goma ndetse n'uri mu mujyi wa Bukavu, inzira y'u Rwanda niyo yonyine ishobora gufasha umuturage kwambuka ajya mu bihugu bitandukanye. So ntekereza ko iyo ari imwe mu mpamvu wenda zatumye Afurika y'Epfo ivuga ko yanga ku rundi ruhande ko abasirikare bayo banyura mu Rwanda. Hari ubusabe bw'amahanga bw'uko ikibuga mpuzamahanga cya Goma cyakongera gufungurwa kugira ngo habeho korohereza ibikorwa by'ubutabazi, ndetse na Afurika y'Epfo yari yifuje ko ingabo zayo zacyurwa binyuze ku kibuga cy'indege cya Goma. Impamvu icyo kibuga kitaratangira gukoreshwa ni izihe? Ku ruhande rwa M23 bo bavuga ko hari ibintu mu ntambara byangiritse cyane kandi bikenewe kongera gusanwa bundi bushya. Ubwo n'ikibuga cy'indege ntekereza ko kirimo, kuko M23 ikigera mu mujyi wa Goma hari abasirikare bamwe ba FARDC ndetse n'abasirikare bamwe ba SADC n'abagize imitwe ya Wazalendo bakomeje kuguma mu kibuga cy'indege, naho habereye imirwano. Kuba hari ibyangiritse mu kibuga cy'indege ni zimwe mu mpamvu ubu ngubu M23 idashobora kwemera ko icyo kibuga gifungurwa, kuko hari ibintu bikirimo gusanwa. Mperutse kuhagera mwa kino cyumweru gishize, ntekereza ko ari kuwa kane, nsanga hari ibikorwa n'ibyo biri gukorerwamo, bari kugerageza gusana kuko hari ahantu hagiye hangirika. Ntekereza ko iyo ari imwe mu mpamvu zituma habaho gutinda kw'ifungurwa ry'ingendo mpuzamahanga ndetse no gufungura ikibuga cy'indege, kuko nko ku cyambu gikuru cyo mu mujyi wa Goma byaratinze, ariko ho mwabonye ko mu cyumweru gishize byabaye. Ubwo ibyo nibirangira ikibuga cy'indege cyo mu mujyi wa Goma gishobora gufungura, abakora ingendo zabo bakajya banyura tena ku kibuga cya hano mu mujyi wa Goma. Jimmy Shukrani Bakomera, umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika mu mujyi wa Goma, umurwa mukuru wa Kivu ya ruguru mu burasirazuba bwa Kongo. Ndagushimiye cyane kandi ukomeze ugire umunsi mwiza. Nanjye ndabashimiye Edi Rwema kandi mbifurije akazi keza. Tukivuga ku bijyanye na Kongo, intambara zibera mu burasirazuba bw'icyo gihugu zimaze guhitana abantu 7,000 kuva mu kwezi kwa mbere k'uyu mwaka. Minisitiri w'intebe w'icyo gihugu yabitangarije inama y'umuryango w'abibumbye ishinzwe uburenganzira bwa muntu i Geneve mu Busuwisi. Fidel Niyongabo adufitiye inkuru irambuye. Mu bapfuye harimwo abagwanyi n'abasivili. Umushikiranganji wa mbere wa Kongo Judith Suminwa yabitangaje mu nama y'akanama kajejwe agateka ka muntu i Geneve mu Busuwisi kuri uyu wa mbere. Yasiguye ko abarenga ku 3,000 bishwe mu gisagara ca Goma, mu gihe abarenga 450 batagira aho bakika umusaya inyuma y'uko amakambi barimwo asambuwe. Judith Suminwa yavuze ko niyo ikibazo cerekeye iyubahirizwa ry'imbibe za Kongo kitatoregwa inyishu, ibintu bishobora kuyanzara muri ico gihugu. Muri iyo nama yo mu Busuwisi, umunyamabanga mukuru w'ishirahamwe ONU Antonio Guterres yatangaje ko agateka ka muntu kw'isi kageramiwe bikomeye. Yavuze ko amabi ateye agahinda ariko arabera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abantu bagera ku 40,000 barahungiye mu Burundi, kimwe mu bihugu bisangiye imbibe na Kongo. Bahunze ingwano mu ndwi zibiri zirangiye, nk'uko vyatangajwe n'ishirahamwe ONU ku munsi wa gatanu w'indwi irangiye. Umushikiranganji wa mbere wa Kongo yagabishije ko umutekano utera umera nabi kurushiriza mu gihugu ciwe kubera intambara n'umugwi M23 hamwe n'iyindi migwi yitwaje ibigwanisho bishobora gukwiragira mu bihugu bihana imbibe na Kongo. Yamenyesheje ko bishobora kugeramira umutekano w'ivyo bihugu. Yanaboneyeho gusaba amakungu gufatira ibihano bikomeye u Rwanda. Tugume mu karere. Umuryango w'ibihugu by'Uburayi watangaje ko uzavugurura amasezerano wari waragiranye n'u Rwanda yerekeye ubucuruzi bw'amabuye y'agaciro yagombaga guturuka mu Rwanda. Ushinzwe ububanyi n'amahanga muri uwo muryango Kaja Kallas yatangaje ko ibiganiro umuryango umwe bw'Uburayi wagiranaga n'u Rwanda byerekeye ubwirinzi n'umutekano byabaye bisubitswe. Mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana nibyo atubwira. Uko bimeze nuko abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga
n'amahanga b'umuryango w'ubumwe bw'uburayi mu nama yabo basabye u Rwanda kuvana ingabo zarwo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Bavuga kandi ko amasezerano nk'uko bavugaga yo gutunganya amabuye y'agaciro u Rwanda rwagiranye n'uwo muryango agomba gusubirwamo. Byatangajwe na Madame Kaya Kallas ushinzwe ububanyi n'amahanga mu muryango w'ubumwe bw'uburayi. Ayo masezerano yashyizweho umukono mu kwezi kwa kabiri umwaka ushize. Umuryango w'ubumwe bw'uburayi wazigamye amafaranga y'amayero agera kuri miliyari 300 yo gukoreshwa kugira ngo haboneke amabuye y'agaciro akenewe mu iterambere ry'ejo hazaza, nko gukora imodoka zikoreshwa n'amashanyarazi, kohereza ibyogajuru mu kirere n'ibindi. U Rwanda rukaba rwaragenewe miliyoni 900 z'amayero kubera amabuye y'agaciro rwagombaga gutanga. Ayo masezerano yarataratangira gushyirwa mu bikorwa, ariko umuryango w'ubumwe bw'uburayi wakomeje kotswa igitutu kugira ngo uhagarike kuva aho umutwe wa M23 ushyigikiwe n'u Rwanda watangiye kwigarurira uduce mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kaya Kallas yavuze kandi ko ibintu uko bimeze nabi kandi ko bishobora guteza intambara y'akarere. Ati ubusugire bw'igihugu ntibugirwaho impaka, haba muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyangwa se muri Ukraine. Ati amahame y'umuryango w'abibumbye agomba kubahirizwa aho ariho hose. Madamu Kayasi yavuze kandi ko ibiganiro umuryango umwe bw'uburayi wagiranaga n'u Rwanda byerekeye ubwirinzi n'umutekano byahagaritswe. Umuryango umwe bw'uburayi wafashe umwanzuro wa politiki uteganya ko ibihano byazafatwa bitewe n'uko ibintu byifashwe ahabera intambara. Nibutse ko mu cyumweru gishize Minisiteri y'Imari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yashyiriyeho ibihano General James Kabarebe, umunyamabanga wa leta ushinzwe ubutwererane bw'akarere muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'u Rwanda, imushinja gushyigikira umutwe wa M23 no kungukira mu mutungo kamere wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Leta y'u Rwanda yamaganye icyo cyemezo, ivuga ko nta shingiro gifite. Undi wafatiwe ibihano ni Laurence Kanyuka, umuvugizi w'umutwe wa M23. Uwo mutwe na n'ubu ntacyo uratangaza kuri ibyo bihano wafatiwe. Mukomeje gutega amatwi radiyo Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mudusange kandi ku rubuga rwacu rwa internet kuri wa3.radio@voa.com. Hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu mpera z'iki cyumweru gishize, abakozi ba leta babonye ubutumwa bwa email bubategeka kuba bavuze ibyo bakoze mu cyumweru gishize kuri uyu wa mbere igihe cy'isaa 5:59 z'ijoro mu masaha yo mu burasirazuba bwa Amerika. Bimwe mu bigo na za minisiteri za leta byabwiye abakozi babyo kudasubiza ubwo butumwa bwa Elon Musk ushinzwe ibijyanye n'ivugurura ry'imikorere y'inzego za leta. Fidel Niyongabo adufitiye inkuru irambuye. Ibisata bitari bike vya leta vyabwiye abakozi bavyo kutishura buno nyene ku vyasabwe n'umuhanuzi wa Perezida wa Amerika Donald Trump, Elon Musk, vyo gutanga urutonde rw'ivyo bakoze mu kiringo c'indwi irangiye bitaruko ngo birukanwe. Ni mu gihe umugambi wo kugabanya ibitigiri vy'abakozi ba leta ubandanya gushirwa mu bikorwa. Abategetsi bagenywe na leta ya President Trump mu biro vya Amerika bijejwe gutohoza ivyaha FBI n'ubushikiranganji bujejwe imigenderanire barungikiye abakozi babo ubutumwa bwa email bubamenyesha kutishura ubutumwa butari ubw'abakuriye mu kazi. Ikimenyetso c'icuka kibi kiri hagati ya bamwe mu bagize leta yabo mu mugambwe w'abarepublika na Elon Musk, umugwizatunga atunze kurusha abandi ku isi. Uyu Musk ariko agerageza kugabanya abakozi ba leta b'abasivili 2,300,000. Umuyobozi w'ibiro FBI Kash Patel yagenywe na President Trump yatangaje ko ibiro ayoboye ari vyo bijejwe kugenzura ibintu vyose bikorwa n'abakozi bavyo. Hari mu butumwa bwa email yarungikiye abakozi biwe, itororokanizo ry'amakuru ryo mu Bwongereza Reuters ryashoboye kubona. Elon Musk ayoboye ubushikiranganji bwitwa Doge. Mu ndwi za mbere za leta ya President Trump yarirukanye abakozi barenga 200,000. Ubwo bushikiranganji bwemeye kandi guha amafaranga abakozi 75,000 bo mu nzego zitandukanye za leta bemeye guheba akazi kabo.
ni mu gihe hari ukumvikana hagati y'imigambwe uko ari ibiri y'abademokrate n'abarepublika ku vy'uko leta ya Amerika ifise ideni ry'agaciro ka triliyoni 36 y'amadolari yo kuri nyungu mu mugambi wo gutunganya gushasha leta. Uburyo Elon Musk ariko avyifatamwo vyaranebaguwe n'abantu batari bake, muri bo harimwo abatora mu bice bimwe bimwe vy'abo mu mugambwe w'abarepublika. Ni nyuma yuko Elon Musk mu butumwa ku rubuga rwiwe X atangaje ko umukozi wa leta atazokwishura ubwo butumwa azobonwa ko yatanze imihoho. Ubwo butumwa bwa email buvuga buti nibihe waranguye mu ndwi irangiye. Ubwo butumwa bwavuye kuri adresse y'ibiro bikuru vya Amerika biraba abakozi ba leta OPM. Yamara ubwo butumwa ntiburimwo igabisha rya Elon Musk ryo kwirukana abakozi. Bamwe mu bategetsi barakiye neza ingingo ya Elon Musk. Ed Martin yagenywe na President Trump kuba umushikirizamanza wo ku rwego rw'igihugu mu gisagara ca Washington DC yarahayagije Musk n'ubushikiranganje ayoboye Doge mu butumwa yishuye akoresheje email. Yamara abategetsi bo mu bindi biro vy'ubushikiranganje bujejwe ubutungane babwiye abakozi kutishura ubutumwa bwa email bwa Elon Musk mu gihe barindiriye guhabwa ayandi mabwirizwa. Mu butumwa ku rubuga X, urunani rukomeye rwa sendika z'abakozi ba leta rwatangaje ku munsi w'Imana urangiye ko rutibaza ko Elon Musk afise ububasha bwo kwirukana abakozi tazoba bishyuye ubutumwa bwiwe. Ubwo runani rwatangaje ko ruzosaba icese ibiro bikuru vya Amerika biraba abakozi ba leta gufuta ubutumwa bwa Elon Musk. Mu makuru ya siporo n'imikino, mu mpera y'iki cyumweru dutangiye irushanwa rya basketball rizatangira mu Burundi. Amakipe 12 niyo azitabira iryo rushanwa. Inkuru twateguriwe n'umunyamakuru Desire Hatungimana uri i Kigali mu Rwanda. Kwa gatandatu w'ino ndwi dutanguye, abakunzi ba basketball bazongera guhurira ku bibuga birabira urukino bakunda cyane mu gisagara ca Bujumbura. Imigwi 12 zitabira iryo higanwa iri mu myiteguro ya nyuma. Mu mugwi wa Dinamo usanzwe uhatanira ibikombe buri mwaka biteguye guhangana gushika batwaye igikombe. Joris Ndumutima amenyereza Dinamo yabwijwe Amerika ko icababujije gutwara igikombe umwaka uheze biteguye kugikosora. Turiko turagerageza twitegura tukora ibishobotse dufatiye ku bitakunze mu mwaka uheze, turabe aho twokosora kugira dushobore gushika ku kintu twiyemeje imbere yuko saison itangura. Ntibizokoroha mugabo niho basket iryoheye. Mu mugwi w'urunani bakuye Ujeje Homis, umukinyi umwe mu beza Burundi bufise muri kino gihe mu mugwi wa Dinamo, aje yiyongera ku banyamahanga baguze basanzwe bamenyereye higanwa ry'u Burundi. Abahinga muri urwo rukino bakabona ko uwo mugwi ushobora kwiyongera igikombe c'uno mwaka. Hakizimana Elvis amenyereza uwo mugwi ati mu runani buri mwaka intumbero n'igikombe. Hariyo aho twari dukeneye kuranforsa cyane ni kuri poste 3. Rero iyo poste 3 twashoboye kuronka Romis na Dikong yagarutse mu byari bikenewe cyane. Ivyo byari birimo yuko tumugarukana Dikong. Kuri poste amenere Brian yaragiye, turaronka undi mu kinyi yavuye muri Senegal yitwa Pape Malik Thiam. Nawe nyene profile yo twabonye kenewe mu kinyi muremure ashobora kuorganiza jeu. Rero dufatiye kuri ivyo novuga yuko abo bakinyi twaronse n'abakinyi baje batwongereza inguvu, hama baje buzuza aho twari dukeneye. Umwe mu bahinga b'urwo rukino yabwijwe rya Amerika ko biteze ihiganwa rikomeye. Regis Bayihaye amenyesha ko kubona imigwi iva ku 10 ikaba 12 bizotuma haba guhangana bikomeye, ariko akabona ko Dinamo n'Urunani azo zihabwa amahirwe yo gutwara igikombe. Abakunzi ba basketball y'u Burundi bo kwitega ihiganwa zo barikomeye ku mpande zose, na cyane cyane ko imigwi mikuru uravye ku rutonde bwo mu mwaka uheze ukuntu yarushanijwe, yose iyo migwi yari yubatse cyane cyane yuka ku bakinyi b'abarundi bakomeye, yongera ishiramwe n'abanyamahanga nk'uko byari bisanzwe bimenyereye, mugabo ku rugero atari nk'ubwo twari tumenyereye. Aho naho ndavuga ni Urunani na Dinamo zagerageje kwikomeza n'abakinyi beza b'abarundi bahari. Rero turabona ko hazoguma iryo hangana entre Urunani na Dinamo nk'uko vyamye. Muri uno mwaka abakinyi b'abanyamahanga ntibazorenga 5 muri 12 bakoreshwa mu rukino, ni mu gihe mu higanwa ry'u Burundi atamubare ntarengwa wahora. Umugwi wese kandi utegetswe kuba mu bakinyi 12 ufisemwo nibura umwe afise imyaka iri musi ya 21. Imigwi izogera mu nkino za kamarampaka izoba yemerewe kongeramwe abandi bakinyi b'abanyamahanga 2. Ku bwa Elvis Hakizimana, kugabanya igitigiri c'abanyamahanga bishobora gufasha abana b'abarundi igihe batokwijajara ngo babone ko bagiye kuza barakina batabanje kubikorera. Bashobora kugabanya iyo nombre y'abanyamahanga, ugasanga abarundi nabo nyine baca bagabanya akariro kubera
babona umengo ibibanza byabo biri haki. Nico kintu nama mbona ngaha kenshi gihari, hari udashaka sinzi ko nabaho kwisopasa kugira ngo ugire uje kuri yindi nivo, uduze nivo yawe ukamenga ibyo ufise birakwiye. Benshi bagomba muri zone de confort, irya rero irica umuntu, iragusubiza hasi, ntigushikana kure, ntiguteza imbere. Mugabo ubonye haje uwundi muntu mugwanira poste, ubuzi kutegerezwa gukora kugira ngo uje kuri nivo yiwe canke umusumbe. Iryo higanwa ry'uno mwaka rizugurwa igenekerezo rya mbere ry'ukwezi kwa gatatu n'urukino ruzohuza Urunani na Aigle Noir ruzobera kuri Entente Sportive mu gisagara ca Bujumbura. Desire Tungimana, Kigali, Ijwi ry'Amerika.